naho hari vyinshi bishimwa n'abakozi, haracariho n'ibindi bitatunganijwe neza nk'uko vyari kugenda ari vyo vyibi. Kutubahiriza ibiganiro mu kazi ku bakoresha bamwe bamwe, kutubahiriza amategeko agenga akazi n'itotezwa rikorerwa abaserukira abakozi mu bisata bimwe bimwe by'ubuzima bw'igihugu, ukudaha agaciro niho nyangwa ry'amasezerano aba yavuye mu biganiro. Muri uyu mwaka duhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi, abakozi bafise kandi imyitwarariko idasanzwe y'ibi bikurikira. Bwa mbere, uburenganzira n'ubwigenge bw'amashirahamwe y'abakozi hamwe no gukingira abaserukira abakozi mu kazi. Ubwa kabiri, intwari ibereye no gutunganya ibiganiro mu buzi. Ubwa gatatu, gukingira impanuka abakozi mu kazi no kubateganiriza akazoza, cyane cyane mu gisata c'abikorera utwabo. Icya kane, ubuzima buzimvye n'ibura vy'ibintu vyankenerwa mu buzima bwa misi yose. Icya gatanu, politike y'igihugu ijanye n'imishahara be no kudakumira mu kazi. Icya gatandatu, gukingira ibidukikije. Icindwi, kudatahura uruhara rw'amasendika mu kubaka no guteza imbere igihugu. Duhereye ku burenganzira n'ubwigenge bw'amashirahamwe y'abakozi mu kazi hamwe no gukingira abaserukira abakozi, nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu, amashirahamwe y'abakozi arashima amabwirizwa n'amategeko bigenga akazi n'abakozi ko byatunganijwe hisunzwe amasezerano mpuzamakungu y'akazi ku isi yose abigenga muri rusange. Aho twomenyesha nko mu itegeko rigenga akazi Code du travail, abakozi bose bo mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu barekuriwe gushinga amasendika kugira baharanire inyungu zabo n'akazi, harimo n'abakozi batahora bagengwa n'amategeko y'akazi azwi, ca gisata twita secteur informel. Amashirahamwe y'abakozi yarumvise imyitwarariko ya leta yo gushaka ko hoba inani z'amasendika zivanye n'ibisata by'akazi bakoreramo. Igisata c'abakozi ukwa leta ukwabo, n'abigenga ukwabo. Ivyo navyo bikaba vyoba biciye kubiri n'uburenganzira bw'amashirahamwe y'abakozi yo kuja mu mahuriro hamwe n'inani bipfuza nk'uko bitegekanijwe n'amategeko y'igihugu na mpuzamakungu y'akazi. Amashirahamwe y'abakozi arasaba leta, abakoresha, abajeje intwaro, ubutungane n'umutekano gukingira no kubahiriza abaserukira abakozi haba mu mvugo no mu ngiro, mu kuborohereza mu by'amategeko abarekurira no mu kutivanga mu bikorwa by'amashirahamwe yabo. Kira noneho amategeko arihaniza inzego za leta kwinjira mu bijanywe n'ingene amasendika yitunganije. Aho twovuga ibwirizwa shingiro mu ngingo ryazo za 19, 37, itegeko rigenga akazi mu ngingo zaryo z'amajana 589 n'amajana 603 hamwe n'amasezerano mpuzamakungu y'akazi inimero 87, 98 n'ijana na 35. N'igihe habonetse ingorane muri ayo mashirahamwe, yaba amategeko bishiriyeho ay'igihugu na mpuzamakungu arategekanya ingene abo nyene bitorera umuti abaserukira leta batarinze kuvyinjiramo. Kuvyerekeye intwari ibereye no gutunganya ibiganiro mu kazi, nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu. Kuvyerekeye intwari ibereye, amashirahamwe y'abakozi arakenguruka kubona Uburundi buri mu bihugu bike bifise inzego zihuriramwo abaserukira leta, bakoresha n'abakozi mu biganiro biraba abakozi n'akazi bishiriyeho bonyene biciye mu mwumvikano. Amashirahamwe y'abakozi agasaba leta kuronsa izo nzego uburyo bukwiye kugira zigira ubwigenge bukwiye, ntihagira abazivogera, haba abaserukira leta bakoresha eka n'abakozi bonyene. Ivyo vyotuma izo nzego zirushirizaho gusumba mu gutunganiriza abazitura, mu gutorera inyishu ibibazo bafise no mu gukurikirana ishigwa mu ngiro y'amasezerano aba yashitsweko.
nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ingingo zo kubuza amakinga amatukutuku n'amapikipiki atwara abantu n'ibintu gukorera mu bice binini vy'igisagara ca Bujumbura yarateye ingaruka mbi ku buzima bw'abagendesha ivyo bikoresho no ku banyagihugu benshi mu butunzi bwabo no mu mibereho yabo. Twosaba ko iyo ngingo yoba irahagaritswe hagatunganywa ibiganiro vyotuma ingingo ifashwe itunganiriza bose. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu naho hari urwego rw'igihugu rujejwe ibiganiro mu kazi, abakozi bagatangazwa nuko abaserukira leta canke abakoresha batigera bitura urwo rwego iyo bagiraniye amatati n'abakozi kugira habe ibiganiro, bagahitamwo gukoresha igikenye, kenshi imbere ugasanga hafashwe n'ingingo zitabereye. Amashirahamwe y'abakozi asaba leta n'abakoresha ko hoza haraba ibiganiro imbere yuko hafatwa ingingo iyo ariyo yose mu gihe iba ari ingingo iraba abakozi. Mu bijanywe n'itunganywa rishasha hamwe n'ishigwa mu minwe y'abikorera utwabo y'amashirahamwe yegukira leta, akarorero nk'ishirahamwe Onatel, amashirahamwe y'abakozi asaba ko hoba ibiganiro atanumwe bikumiye kugira ntihabe ubuhombe ku bakozi no kuri leta. Nitwokwibagira gushikiriza umwitwarariko w'abakozi mu mashirahamwe amwamwe yafashe ingendo yo kwirukana abakozi bayo bwite bafitaniye amasezerano contrat de travail kugira babasubirize n'abandi bakozi bavuye mu yandi mashirahamwe baca bahemba indica ntikize, bimwe twita mu rurimi rw'igifaransa sous-traitance. Twagomba rero duce dusubira gusaba amashirahamwe nka Brarudi na Banko buko bokwikebuka amategeko y'akazi agakurikizwa. Turasaba ko amabwirizwa aba yaratowe yoshigwa mu ngiro, aho twovuga nk'ibwirizwa rikingira ibikorwa by'abanyamyuga inimero 1 agakwego karambitse ubusa 21 ryo kuwa 30 Kigarama 2005 droit d'auteur, hamwe n'itegeko inimero 1 akakwego karambitse 22 yo kuwa 2025 Mukakaro 2014 ritegekanye indishi roswe umukozi yarenganijwe, bimwe twita mu rurimi rw'igifaransa action récursoire. Twagomba dusubire gusaba ko abakozi bo mu bisata vy'indero n'amagara y'abantu barungiswe gukorera kure y'imiryango yabo, ko boza baragarukanwaho barungiswe gukorera kure y'imiryango yabo, ko boza baragarukanwaho bahora igihe cyose habonetse ibibanza kubera amahera bahembwa ataba bakundira gutunga imiryango ibiri. Turasaba kandi gutunganiriza abaserukira abakozi birukanywe hatubahirijwe amategeko mbere n'ubugenduzi bukuru bw'akazi butanavyemeje nko muri aya mashirahamwe PSG, Vigile Burundi, Proteme, Kaminuza y'u Burundi, Brarudi na Savono, ko mbere bosubizwa mu kazi. Leta n'abakoresha basabwa gukingira abaserukira abakozi mu buzi na cyane cyane mu kutabangaza babarungika gukorera kure, mu kutabirukanira ubusa mu buzi atakindi bariko barazira atari uko barongoye amashirahamwe y'abakozi, kubahiriza hagati y'inyabutatu mu kazi bimwe twita mu rurimi rw'igifaransa tripartisme byotanga umutekano mu kazi bikanaduza umwimbu. Gukingira impanuka abakozi mu kazi no kubateganikaniriza kazoza cyane cyane mu gisata c'abikorera utwabo. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu kuvyerekeye gukinga no guteganiriza kazoza abanyagihugu, amashirahamwe y'abakozi arashima bimwe bivuye ku mutima umwitwarariko wa leta ku mugambi wo gufasha abakukuruke mu kubaronsa induhura ingana n'agashahara bakukurutse bagezeko hamwe no kubavuza. Twosaba ko iyo ngingo yoshigwa mu ngiro kumwe kubakukurutse bose. Kandi tuboneyeho gusubira gukebura abakoresha bose bo mu bisata byose by'akazi kabigenga n'abari mu mashirahamwe amwamwe yegamiye leta kwijukira guteganiriza kazoza abakozi babo, haba kuvyerekeye pension, gufashwa habaye impanuka z'akazi na cyane cyane kuvuzwa, assurance maladie de base mu rurimi rw'igifaransa. Turasavye kandi ko leta yoreka amashirahamwe yo guteganiriza kazoza abakozi INSS, ONPR, Mutuelle de la fonction publique
ko yotunganywa nk'uko amategeko ayagenga bitegekanya, kandi ntatwarirwe mu kigega ca leta ku vyerekeye intererano itangwa n'abanywanyi bayo. Aho twomenyesha ko abaserukira abo banywanyi bari kumwe n'abaserukira leta ari bamategeko aho gukurikirana itunganywa be n'ubutunzi bw'ayo mashirahamwe. Ku vyerekeye ubuzima buzivye n'ibura vy'ibintu vyankenerwa mu buzima bwa misi yose, amashirahamwe y'abakozi aratewe impungenge n'imishahara mito y'abakozi hamwe n'ubukene bwibonekeza mu bijanye n'ibikoresho vyankenerwa mu buzima bwa misi yose, aho bisigaye ari umuzi w'ibuye. Iyo bibonetse naho bikagurishwa ku biciro birengeye na kure ku vyashinzwe na leta. Aho twovuga ibifungurwa mu masoko yose yaba ari mu gihugu canka yo hanze, isukari, ibinyobwa vya Brarudi, isima ya Buseko, ifumbire n'ibindi. Twashaka dusabe mugerageza ivyo biciro bisubire hasi, canke mudugiriza agashahara abakozi na burya atako kifasha uravye ingene ibiciro vyifashe ku isoko. Icaje gisongera isibe muri ubwo buzima buzimvye ni ingingo iheruka gufatwa na leta yo kubuza abagendesha n'abiyunguruza kuri za tukutuka, amapikipiki n'amakinga gushika mu bice vyinshi vy'igisagara ca Bujumbura. Ku vyerekeye ubukene bw'igitoro mu gihugu cose vyatumye ibiciro vy'ibintu vyose biduzwa, hamwe no kubura ingene abakozi n'abanyagihugu biyunguruza mu kuja mu mirimo yabo, tutibagiye urwaruka ruja mu mashuri. Kuri ivyo vyose turasavye leta ifata ingingo zose zoshoboka kugira tuve muri ibi bibazo bikomeye cyane bihanze abakozi n'abanyagihugu. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu, ibibazo bihanze abakozi n'akazi ni vyinshi, nitwobidondagurira ngo tubiheze kuko twohava tubarambira. Ari naco gituma tuzobashikiriza vuba urwandiko runonosoye rw'ivyo bibazo.